tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'umutekano mu gihugu cyacu. Ndumva ataco notangura kuvuga ntabanje gusaba mwese ngo munkundire tubanze tuve hasi twibuke imboneza Kizigenza mu gukunda igihugu yashengeye ibukama. Imana serukundo nimwakire mu buzima budahera mw'ijuru. Murakoze. Bubahwa mwese rero muri ngaha, umwaka w'ibihumbi 2020 ugiye kurangira, w'ibihumbi 2021 nawo uratamaje aho kera uratangura. Tubanze rero dukengurukira Imana mushobora byose iyo yazigamye Uburundi n'Abarundi, ikaba idushikanye kuri uno munsi, kuri iri sango, twese turi bazima, turi mu mahoro kandi turi mu mpore. Nihabwe icyubahiro. Nagira ndabasabe tubanze tubikomera amashyi mu twitondere. Twebwe rero abatumire banyu turabakengurukiye cyane ko mwatwifurije umwaka mwiza n'umuryango wacu. Natwe rero turabifurije Noheli nziza n'umwaka mushasha mwiza. Uyu mwaka uzubabere umwaka w'amahoro, umwaka w'umutekano ntangere, umwaka wo kuroranirwa mu banyu no mu byanyu, maze dusangire imigisha y'umwaka mushasha, twama dutegamiriza, twama dukengurukira Imana yoyo nyeningabo. Igihe nk'iki cyo gusozera umwaka twiginana kitubera akaryo ko gusubiza amaso inyuma, tukirimbura, tukihweza ibyo twaranguye, gutyo tukabona neza iyo tuva, aho tugeze, navyo bikadufasha gutegura neza inzira irora iyo tuja. Biradufasha kandi kubona ahakenewe kongerezwa inguvu kurusha ahandi, no kumenya ibyiza twarose kugira ngo ntitubirekure ngo duhave dusubira mu ihumbi. Banyakubahwa mwese batumire bahire, turanezerewe rero no kuba turi kumwe uyu munsi ijya mbere muri ibi birori nk'ibi. Ndi umukuru w'igihugu, ndi Kizigenza mu nzego z'umutekano. Nico gituma nanje ndose aka kanya ko kunezeranwa namwe, ndababona amaso mu yandi, kuko kuva ntanguye aya mabanga ntitwari bwigere tubonana. Reka rero mbonereho n'akanya ko kubashimira ko mwanyizigiye. Ico ndabemereye nanje ni uko ntazokwigera ndabahemukira nk'uko navyemeye igihe narahira imbere y'Imana mushobora byose n'abenegihugu. Ndabashimiye ko mwemeye kurara ubunda kugira ngo ntihagire ubudutobera amatora. Nshimire n'imiryango yanyu kuko yarabihanganiye mu gihe cyose mwari mutaramiye amatora, ndetse n'igihe cyose mwamutaramiye umutekano. Ndabashimiye cyane kugishika mwanyakiranye, koko nabonye ko nashitsi wacu kanatsinda. Murazi yuko twaherukana
nanje ndi ntwazangabo nkuru muri mwebwe, none uno munsi dusubiye guhura ndi Kizigenza, kandi ndazi yuko ndi kumwe namwe, twese turi kumwe, ndavyigishika mwanyakiranye. Muri uwo mwanya rero twamaze kubibona, turizeye ko tuza kugira ibihe vyiza umwanya wose tuza kumarana. Banyakubaho mwese, uyu mwaka turiko turasozera waranzwe n'ibintu bitari bike mu buzima bw'igihugu n'abarundi bose. Wabayemwo amatora y'indongozi ku nzego zose, ubwa mbere hakoreshejwe uburyo bw'abarundi bonyene. Nta mfashanyo y'abanyamahanga yari irimwo. Ni umwaka kandi waranzwe n'amahoro n'umutekano, ukwigumya kw'abarundi imbere y'amageragezwa no kubona ivyiza vyinshi Imana yari yarabikiye abarundi. Uruhara rwanyu mu gucungera umutekano w'amatora no guhasha abatovyi wabaye ntangere. Mu bikorwa vyanyu vya misi yose mwaritanze mutiziganya, mbere bamwe bahasiga ubuzima. Ivyo navyo bikaba ari vyo biranga umusirikare n'umupolisi abushitse, kuko abapolisi n'abasirikare ntibarondera gukingira ubuzima bwabo mu gihe ubw'abenegihugu bubangamiwe, akaba ari naco gituma bitwa inserukarukamvye. Nagira rero mfata aka kanya nkeze ingabo z'Uburundi n'abapolisi bose aho bari hose, haba mu ntara zitandukanye canke bari kugarukana amahoro mu bindi bihugu. Bumve ko turi kumwe kandi dushima ibikorwa bariko barakora. Kubera rero hari abitanze muri uyu mwaka, bitangira abanyagihugu, bitangira igihugu, ndetse bitangira n'amakungu, nagomba musubire mu nkundire tuve hasi twibuke izo ntwari ziguze abenegihugu. Imana rugira vyose nibakire iburyo bwayo. Murakoze. Turakeje inzego zijejwe umutekano no kwivuna abasi ku bikorwa bishimishije zaranguye mu Burundi no mu makungu. Mwariteye iteka, muritera Uburundi n'abarundi, nimukomere ku muheto. Tubipfurije gutera intambwe, mutorere umuti intambamyi zatumye hamwe n'ahandi mudashika kwihangiro mwari mwihaye muri uwo mwaka turiko turasozera. Abadashima ivyo mukora si abasi banyu gusa, ni abasi b'igihugu. Barazi ko muri imfura mukaba imyugariro. None uwo kwanka ntimuzi yuko akwipfuriza kuvuna umuheto canke kubura umwugariro mw'irembo. Muri leta mvyeyi, inzego z'umutekano nizo mugabo mu rugo. Uwipfuriza izo ngabo ikibi aba yipfuriza igihugu ko kigira urugo rwitaha canke rutahwa n'agakengerwe. Na kare baravuze bati urugo rutagira umugabo nta kitarukengera. Noneho abarundi nibareme, kuko turafise ingabo zizi gukingira igihugu. Banyakubaho mwese batumire bahire. Kuno munsi ubaye w'imboneka rimwe, tugahura nanje ndi mu gihagararo kidasanzwe, aho mwanshinze guserukira leta mvyeyi imbere y'abenegihugu. Mudukundire dusubire twibuke amateka y'ingabo z'Uburundi kuva kera na rindi. Dutereje amaso inyuma muri kahise, dusanga ubutwari bw'abarundi mu gukunda igihugu no mu kukigwanira bifise imizi kure, kuko abarundi batigeze bemera kuvogerwa canke babe n'umugayo.
guhera ku batezi ba ntare ugaca ku badasigana ba mwezi, abari bukire ba mutaga, gushika ku masuka ya mwambutsa, ingabo z'u Burundi zamye zikingira igihugu igihe cyose caba gitewe n'abasi baje bava hanze y'igihugu canke abarundi baba bashaka kudurumbanya igihugu. Ukwitangira igihugu kw'ingabo z'u Burundi turabibona mu ngwano zagiye zirahuza igihugu cacu n'ibihugu duhana imbibe, ariko aha tuvuge cane cane nk'ingwano zo gufurura igihugu ku mwami Ntare Rugamba, ari nawe dukesha imbibe z'u Burundi bw'uno munsi. Twovuga kandi ingwano zahuje ingabo za Mwezi Gisabo n'iza Rumariza yashaka kuvogera Burundi no gutwara bene b'igihugu kubagira abaja, aho zavugutiwe umuti zigataha zirayoye. Twokwibuka kandi urugamba abarundi bagwanye n'abadagi wamaze imyaka n'imyaka, kandi abadagi bari bafise ibigwanisho bicira umuriro, abarundi nabo bari bafise ivyakavukire. Turavye rero ubukerebutsi n'ubutwari bw'ingabo z'u Burundi bwa none, twovuga ko zifise aho zivoma atari ivyigano. Ni akamano ko kuva kuri ba sokuru, ni isase koko riva ku cuma. Ingabo z'u Burundi kuva na kera na rindi zamye ari inseruka rukamvye mu gukingira abarundi n'Uburundi. Uno munsi hoho zikaba zitakira ingabo z'u Burundi gusa, kuko amakunga zikorako ngo zije kugarukana amahoro mu bihugu bitandukanye kubera ubutwari n'ubukerebutsi buziranga. Reka rero tubivuge kandi tubisubire, ingabo z'u Burundi murumva ko ari imfura koko, kandi turabizi imfura na se barangana. Ingabo z'u Burundi nizo muvyeyi abana baraba bakarema, kuko ziserukira leta mvyeyi. Abatabizi nibabimenye, nico gituma inzego z'umutekano zitagira amasendika nk'abandi. Mbega zigize izo nani z'amasendika zoba zigomba gusaba nde canke zisaba iki? Ko arizo zitangira bene gihugu, zigatanga igifise ikiguzi kuruta byose, aribwo buzima. Ndabashimire ko igihugu caciye mu bihe bigoye, tukabura se Barundi, ariko abarundi bakaguma baremye, kuko babona yuko umwugariro mw'irembo uriho. Nagira ndabasabe mbere mumfashe mwebwe nyene tubakomera amashi, kuko abenegihugu bagumye baremye, kuko babona koko mu rugo hariho umuvyeyi. Kirya rero cabaye ikigeragezo, ariko cabaye n'icigwa cerekana koko yuko inzego z'umutekano ziri mu gihugu, abenegihugu bose barema, nabo bafise ingorane zimeze gute. Harya ni mwarabonye barema, nuko baravye mu maso abapolisi, bakaraba mu maso abasirikare b'u Burundi, bakabona bararemye, bakabona ko igihugu gicungerewe. Nico catumye barema. None nanje ndabibakengurukiye. Banyakubahwa batumire bahire mwese bubahwa muri ngaha, intwazangabo ziri ngaha murabizi, muri abavyeyi koko, kuko leta mvyeyi muhagarariye ni igihugu. Igihugu naco kirangwa n'amategeko gusa, nico muserukira, nico muhamagariwe gukingira abenegihugu kugira ngo babonye bareme. Uko biri kose, ihangiro twihaye n'amahoro, n'umutekano, n'impore mu benegihugu no ku mbibe z'igihugu. Uhagarariye amahoro nawe yamagavye. Nama nabivuze kandi sinzobideha,
nico gituma atandongozi mu gisata cy'umutekano ashobora kugira amahoro mu gihe ahakorera hapfuye umuntu cyangwa umutekano waho wahungabanye. Nico abenegihugu babakundira, nico kibaremesha. Muri abavyeyi kuko muserukira umuvyeyi, muri baruremesha kiyago mu benegihugu. Yamara rero nagomba nkebure n'abenegihugu, harya n'Imana igiraho imaniye kandi ntawuheka uwutisimbiza. Urugamba rw'amahoro n'umutekano si igikorwa c'ingabo z'igihugu gusa, kandi si urugamba rw'umunsi umwe. Ni ingwano yo guhozako kandi itegerezwa kuremeshwa na zina murundi wese atanumwe asigaye inyuma. N'ibwirizwa shingiro rirategereza umurundi wese guteramira amahoro n'umutekano iminsi yose mu gihe cyose. Nico gituma ubushaka guhungabanya umutekano w'igihugu yamahera gucamwo imigwi abenegihugu. Noneho rero ubu twarabihinyuye, kuko abarundi twaraye twerekanye ko naho twoba tutabona kumwe ivya politike, umutekano w'igihugu wowo tuwubona kumwe, kuko igihugu ni ingobyi iduhetse twese. Ariko naho biruko ntawosya bwose, kuko imitego y'abasesankuyoze yama yatezwe. Hari abama bakoreshejwe n'inyosha mbi bakadurumbanya abose rimwe. Abo rero baguma barondera aho bomenera ngo abarundi bacanemo, ariko nk'uko basokuru bayamaze, bamenye ko umutego mutindi ufatanye newo. Ntwazangabo, batumire bahire, basirikare namwe bapolisi aho muri hose, twumvise ibibazo bimwe bimwe bituma abasirikare n'abapolisi bashobora kutanonokerwa mu kurangura imirimo yabo. Dusavye rero abo vyega bose gukora ibishoboka byose kugira ivyo bibazo bironke inyishu. Nanje ku bwanje niyemeje ko tuzokwama turi kumwe, turiko turarondera inyishu y'ivyo bibazo byose, kandi turizeye yuko turi kumwe bizotora inyishu. Hariho ibica mu gukurikiranira hafi amasezerano yashizweko igikumu hagati ya leta y'u Burundi n'amashirahamwe mpuzamakungu, hakaba n'ivyega abarundi bonyene. Ivyo byose turizeye ko bizotorerwa inyishu. Ariko mu kurindira iyo nyishu, dusabye cyane cyane abasirikare bari mu bikorwa byo kugarukana no kubungabunga umutekano mu mahanga ko batocika inkokora, bagume bakora bishimwe nk'uko bahora. Kanatsinda turazi ko mudakora nk'abacangero. Ingero yanyu ni Burundi buyagwa neza, ni Burundi butekanye. Nyakubahwa mushikiranganji ujejwe abapolisi, nyakubahwa mushikiranganji ujejwe abasirikare, nyakubahwa mukuru w'urwego rwo kwivuna basi, nyakubahwa mugenduzi mukuru w'igipolisi, ba nyakubahwa ndongozi mu nzego z'umutekano no kwivuna basi, mwese batumire bahire, umwe wese mu cubahiro ciwe. Mu majambo yashikirijwe n'abayoboye ubushikiranganji bwadukoranije uno munsi, twumvise ko haranguwe vyinshi kandi bishimishije. Twumvise kandi ko iruhande y'ivyo mufise imigambi mikuru mikuru irashe tuzokwisunga muri uyu mwaka ugiye gutangura. Ni imigambi myiza dushigikiye, kandi tubipfurije ko mwoyishikako kugira ngo ku mwaka uza nk'aya mango muzobe muriko mwigina ivyashitsweko. Ariko kandi turazi ko muri izi nzego harimwo ubumenyi n'ubushobozi bwinshi mu bisata bitandukanye. Nico gituma
namwe muhamagariwe kwijukira imigambi y'iterambere rirama, maze mugire icyo muterereye muri rya hangiro twiha yuko umunwa wose utegereza kuronka icyo ufungura, umupfuko wose nawo ukaronka amafaranga yo kwikenura. Nivyo abenegihugu barakeneye gutekanirwa kugira ngo bagire ingoga zo gukora, ariko kandi barakeneye agacumu k'ubumwe mu bikorwa by'iterambere. Erega kurwanya ubukene nago n'urugamba mu rundi, mbere n'urugamba rukomeye kuko turwana n'ubudafadika ubukene. Turavye nabi yoduca mu ryahumye, nico gituma tugira urunani atanumwe asigaye inyuma. Ico twifuza nuko twokubaka Burundi bukomeye bufise kazoza kabwo mu minwe, bukingira abarundi n'ivyabo, bushobora gutanga inyishu ku bibazo vyose aho biturutse hose. Dushaka Uburundi bushira mu ngiro ivyo bwiyemeje, haba mu gihugu canke mu makungu, gutyo bukabandanya bwihiteka ku neza yabo bwibarutse. Kugira ivyo vyose bishoboke, dukeneye inzego zijejwe kwivuna basi no gucungera umutekano zikwije, zikomeye kandi zijanye n'ibihe vya none. Izo nazo zikategerezwa gukorana n'izindi nzego zijejwe ibindi bisata by'ubuzima bw'igihugu, kuko imiti ikora ikoranye. Erega tudateye imbere n'izo nguvu ntaho twozikura. Ikigega ca leta kigaragara, ntaco tworonka tugura ibikoresho vyo gukingira no kurwanira abenegihugu. Nico gituma ndabasaba mwese gukora ibishoboka byose kugira ngo turonke uburyo bukwiye butuma ivyankenerwa mu mutekano vyose biboneka. Banyakubahwa, ntitworangiza rino jambo tutekereye impanuro mwese muri ngaha, tutibagiye abasirikare n'abapolisi iyo bari hose, haba mu gihugu, mu makungu no mu mirimo itandukanye. Murazi ko mwama muri banda yahundwa, muronderwa na benshi bakanabemerera ibicanke biriya bivanye n'ico baba bashakako. Murame mwibuka ko muri abavyeyi, umuvyeyi w'ukuri nawe mukaba muzi ko adahengamira ahacanke hariya, kuko abashaka kuzana injyane mu bibondo. Murima amatwi abo bose bazoza babasamaza, babakwegera mu kubatesha umurongo bidahuye n'amategeko abagenga kandi agenga akazi kanyu. Muri benshi ariko muri urwego rumwe rw'igihugu, muramena ntaryo, murangwa no gusenyera ku mugozi umwe mu vyo mukora vyose. Uko muri mwese mwiyemeje kwigura igihugu, gutanga ico mufise c'ikiguzi kinini, ubuzima. Ntawo kwemera rero gutanga ubuzima ngo bimunanire kwigumya. Inkingi nkuru y'inzego zanyu murayizi, ni discipline. Muze mwame mwiyubara kubijanye na discipline, kuko ingabo zitagira discipline ziba ari nk'impehe kandi nta gikorwa na kimwe zishobora kurangura ngo kigende neza. Nababwiye ko ari mwebwe muserukira leta mvyeyi koko. Umuvyeyi niwe uwutunganya neza akabungabunga itunga ry'umuryango. Muritunganye na cane cane mutunganiriza igihugu, ariko mutange n'akarorero mu kibano no mu miryango yanyu. Mwigenze neza mu miryango iwanyu, mwigenze neza mu bene gihugu, mubabere akarorero. Muririnda ibiza vyose, ingwara zidutera mu gihugu, na cane cane iki kiza coronavirus. Mbere mboneyeho akaryo ko kubashimira no kubakeza, kuko inzego z'umutekano no kwivuna basi mu gihugu cacu zarafashije bimwe biboneka
kugira ngo abarundi tugwanye iki kiza corona, bikaba vyanatumye uno munsi abarundi bose bakora umutima uri munda. Ariko mwame mugavye, kuko ibihugu bibanyi vyose, ibihugu vyo kw'isi yose ico kiza kiriko kirahonya inganda. Mwame mugavye rero kumbibe, kuko turamaze kubona yuko atandwi hera tutakiriye abavuye hanze bagwaye uwo mugera wa coronavirus. Iyo rero tutafata ingamba hakiri kare ngo tuzitire tutaronerwa, uno munsi abo binjira ntituba turonka ingene tubakiza, tukongera tukagiza bene gihugu batarandukirwa. None rero abajejwe umutekano, mwebwe muri kumbibe, mugume murereka uwuje agwaye uwo mugera, tumutabare akiri ku rubibe atarinjira kwandukiza abarundi. Nimwifate nk'inkoko mu buswi bwayo, mumenye yuko inzego z'umutekano ari mwebwe mujejwe gukingira abenegihugu. Ntihagire rero igisiga kibacamwo ngo gihave kidutwara umuswi n'umwe. Mbere ngaha nagomba kugabisha nabo mu zindi nzego nk'izo magara y'abantu canke abajejwe ingenzi, barakunda kwanjanjwa rimwe na rimwe, bakareka abantu bavuye hanze bakidegemvya mu gihugu. Aho tukazobona umugera wa coronavirus usubiye gutera hagati mu gihugu cacu, tuzokurikirana iyo wavuye. Uwo tuzosanga yarasamaye, tuzofata yuko nawe akingiye ikibaba uwo mwasi ateye ubwoba amakungu yose. Mukanure rero ntihagire uwuzoducamo. Ikindi mpanuro nobaha, murihanganira mu bihe vyose ingeso mbi zo gusesagura cyane kunyonyeza itunga ry'igihugu, ahubwo muri kingire. Abashaka gucuvya iterambere babuza ko amahera yinjira mu kigega ca leta, bagagira urudandazwa rumwe ruciye mu binywabi kugira ntibatanje amakori. Mukaba muzi yuko igihugu kitagira ikigega naco kiba gitembagaye. Ntihagire rero uzokwanjanjwa, kuko amahera murazi yuko ari wo mutsi w'urugamba. Nico gituma tubatumiye gukora ibishoboka vyose kugira ngo mutuze ubwo rudandazwa ruciye mu binywabi. Muraberera ijisho n'ugutwi abarongoye igihugu mu bisata vyose kugira ngo ntihagire abaduca mu ryahumye, maze ingingo zikenewe zose zifatwe atakirononekara. Tubasavye kwamana ntaryo, mukunda igihugu cabibarutse. Mwame muzirikana ko Uburundi ari umurima w'isangi Imana yasangije abarundi bose, kandi ko dutegerezwa gukingira no kwitangira igihugu igihe cyose. Kugira ngo ivyo mubishikeko, nuko muzoba mufise imigenderanire myiza n'abene gihugu, musangira ikivi n'ikiyago atawinuba uwundi. Muritwararike rero gukingira agateka kazina muntu akabene gihugu bose atanumwe avuyemwo, niho bose bazobizera. Mu migenzo yanyu no mu kibano muraba akarorero, mwame mugendera ubumwe n'urukundo hagati yanyu mu bikorwa vya misi yose, haba mu Burundi canke mu bikorwa vy'iteka murungikwamwo mu makungu. Nanje ahanje niyemeje ko tuzokwamana namwe kugira ngo duhangane n'ibibazo duhura ku munsi. Ndazi ko atakizotunanira, kuko turi kumwe twese birashoboka. Mu gusozera rero, turasubiriye kwipfuriza mwese intwaramiheto n'abapolisi hamwe n'imiryango yanyu aho muri hose, haba mu Burundi cyangwa mu makungu, tubipfurije umwaka mushasha mwiza w'2021. Uwo mwaka uzubabere umwaka muhire, umwaka w'akanyamuneza, umwaka w'amahoro n'imigisha myinshi iva ku Mana, umutekano, ibikorwa n'iterambere kuri mwese. Nico gituma nje nkasaba Barundi kugira ngo
ndabahezagire duhezagire umwaka turonke umugisha muri uwo wimirije ko dutegereza gusangira hanyuma tugahezagira urukanwa ndetse n'ibifungurwa tugira twihereze. Murakoze rero, Imana ihezagire Uburundi n'abarundi, ihezagire ingabo z'Uburundi kugira ngo tuze dukore ibirama mu mwaka ugiye gutangura. Murakoze mwese, Imana ibahezagire. Mwese rero kirinyota akayabagu keza.